umuserukizi w'ubufaransa mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi bamwe dusanzwe twita aba ambassadeur w'ubufaransa mu Burundi araye asubije ku ishure umwe mu basanzwe bigira ngo bayoboye amasosiyete civile, bamwe bigira ngo n'abacabwenge, bamwe basanzwe bigira ngo n'abahanunzi, bamwe basanzwe bigira ngo babona kure, bamwe basanzwe bigira ngo nta kintu na kimwe cyokorwa mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi batabisize ko ikidodo, batabisize ko parafre, batabivivuye. Aba n'abasabandi ni babandi dusanzwe tuzi batavuga rumwe na leta y'u Burundi, bakinyegeza inyuma y'amasosiyete civile, aho nama mvuga ati mbe societe civile zarabaye akazi, mbe mu depoza hehe, bisaba iki kugira umuntu abe umwe mu bayobora societe civile. Uyu nja kuvuga hano ni Pacifique ni nahazwe, wa muhungu bamwe yakunda kuvuga ati ngo nuwandururu na ndundaguza. Byaraye bigaragaye ko Pacifique afise ishari n'inzigo, kandi arokomboka, kandi avuga amajambo atanezereza cyane nkuko basanzwe babivuga. Aha hari mu rukurikirane basanzwe bamaze iminsi bako baravuga ngo umukuru w'igihugu yakoresheje amajambo atari meza kuri Faustin Ndikumana, ariko bobo basanzwe bayakoresha kandi akarisho no gusumba. Pacifique na Rwanda bamenyeshe ko ari mu bamwe mu barundi bari banezererewe ko umukuru w'igihugu yohitanwa kumbure n'inkuba nkuko we yabivuze mu rugendo yari yagize aho ariko baracukura ubutare nkuko asanzwe abikora. Hakaba harakwiragizwa ko umukuru w'igihugu mu kavura kaguye ko yahakiwe muri ico kibanza basanzwe bacukuriramwo ubutare mu bwoko bw'inzahabu, aho mbere Pacifique avuga ati nukuri hamwe avuga ati muri publication yasize ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ati yaciye ashirako n'andi madosiye menshi ngo mbere ngo sepa ngo sikibazo ngo ca foudre ngo yari kubisa umukuru w'igihugu nje kuvuga ngo ahubwo ngo reka nongere ko ngo nibihuza ngo ico kibanza yagiyemwo n'amadiri y'umukuru w'igihugu mu bijanye n'ivyo butare. Yagize ati la grande information dans cet article, ce n'est pas la foudre qui projette Charamutaginga General Neva au sol, point de suspension, c'est plutôt les liens trouble et suspect entre Ndayishimiye n'iyi koperative ngo yimba ubutare aha imugina. Aha rero hariho n'andi majambo menshi yagiye arumvikana. Murabona ko je ngarutse kona no masaha y'umugoroba, niriwe mu mirimo myinshi, niriwe mu ndatigita nkuko bisanzwe. Umugabo murabize ko misi yose yama apfa yiruka agwa arondera, nkuko n'ijambo ry'Imana ribitubwira ati tuzojya turushe. Ubu nyine ko kanya ndonse, ariko ntivyabujije ko negeranye ivyo negeranya kugira nze turaba amakuru ubusesanguzi ivyiriwe mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, eka no mu makungu. Ariko no munsi reka duhere kuri aya majambo ariko aravuga ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraya ahatswe kubitwa n'inkuba, aho benshi bavuga ati nimba vy'ukuri ari inkuba yakubise ngo kumbure n'abafise ishari n'abatanezererewe ko umukuru w'igihugu ashora ubutare ku mugaragaro aho byari bisanzwe bikorwa mu kinyegero, ngo iri ni shari ridasanzwe. Abandi nabo bakongera ko muragomba ndabamenyeshe ko mu kwimba ubutare hakora mangetengete. Hakaba hariho n'udukuru nakuze naje numva bavuga ngo uyo mwimvye or cyane ngo or ngo ukayibona ngo ucubanza gukike bango kugira ngo amarasave. Izi zari nkuru zo kwirigara nizo nabonye ziriwe ziravugwa ngo nimba vy'ukuri ari nkuba n'abantu bamutumye ijya nkuba bamushavuriye. Musanzwe mu bitwara amakoperative menshi canke amasosiyete yahagaritswe yarasanzwe acukura mu kinyegero, n'abandi benshi hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngira bari bafise nk'umutahe canke izindi nyungu zabo bwite, bikugagwa bigasigara bikogwa ku mugaragaro. Benshi rero batumbereje urushinge ngaho ko nimba vy'ukuri ari nkuba ko yoba yatumwe inkuba n'abasi canke n'abarundi batanezererewe ko ubutare bugurishwa ku mugaragaro canke abo yakuye amata mukanwa. Ariko uyu muserukizi w'Ubufaransa mu Burundi, ambassadeur w'Ubufaransa mu Burundi, yaciyaza asubiza ku ishure akoresha devoir à domicile. Pacifique ni nahazwe bamwe basanzwe bavuga ngo bize ngo amashure ngo yakera ngo kera niho ngo education yari hari ngo niho bari baciye ubwenge n'ibindi vyinshi. Amubwira ati muri poste yiwe nyene ku rubuga rwa Twitter narabwiye ko ari abadiplomate ariho bahurira abategetsi bagenda batandukanye. Uyu muserukizi w'Ubufaransa mu Burundi yavuze ati ngo qui parle de foudre, aho yari yataginze Pacifique ni nahazwe ijya poste yiwe. Avuga ati ngo qui parle de foudre, ngo ninduyo avuze ibijanye n'inkuba, nindavuze ko ari inkuba. Le phénomène détonnant, ngo ico kintu cabaye
ngo qui a affecté la visite de son excellence monsieur Evariste Ndayishimiye est une plaie de l'industrie minier. Ngo iki cabaye mu rugendo umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye karakora ni nk'igikomere cyangwa agakomere cyangwa ibisanzwe biba mu ruganda rwo gucukura. Ibi bisanzwe biba mu ruganda rwo gucukura. Et s'appelle aca arasigura ico kintu, ça s'appelle un coup de grisson. Un coup de grisou. Aho Pacifique we yavuga ngo ni coup de foudre, umva mwowe umunezero we wari uko umukuru w'igihugu yo kubitwa n'inkuba. Ndaza ndababwire, ndaza muca mvuga ati none wewe ubibwiwe gute ko umunezero wa Pacifique ari uko umukuru w'igihugu yari gubigiramwo akubiswe n'inkuba canka twawe n'ico kintu. Ndaje ndabasigurire ndabereka indi post Pacifique yaje yishura uno mu serukizi w'Ubufaransa mu Burundi, kuko aba ntibashigwa. Ndaza nongere ndabihuza no kungene nawe aheruka uyu mu serukizi ambassadeur w'Ubufaransa mu Burundi amaze kwatakwa na Pacifique na Esdras umwe Rutwe, akunda kwitwa Rutwe kuri Twitter kuko n'izina rya papa wiwe nimba ntihenze. Esdras n'umunyamakuru mu Burundi akorera RFI, muramuzi mwese, n'umupoza ari hejuru cyane, asanzwe ari mu bumwe budasanzwe na Pacifique na société civile. Abaramwibasiye ndabigaruka ko navyo nyene hano igihe yaravuze ibijanye na genocide yakorewe abahutu mu 1972. Ariko reka mbanze nze ndabereke ukungene Pacifique yaciye yishura igihe uno muserukizi w'Ubufaransa yaramubariye. Reka mbere cyo ndabashirirako ino post hano kugira namwe muyibone, ntimwibaze nibihimbano canke ni nkuru ndiko ndikurira mu mutwe. Pacifique ntanka yaciyaza amubwira ati yaciyaza amubarira ati uyu muserukizi niwe yitwa Minot Diplo kuri Sebastien Minot, mugabo umutaginze haza Minot Diplo yambwiye ati je crains cher Pacifique de n'avoir pas le don d'omniscience. Yambwiye ati umva kunyene yavuze yicishije bugufa, yambwiye ati Pacifique jewe d'abord je doute canke sinishize hejuru ko nciye ubwenge cyane. Yavuze ati je crains cher Pacifique de n'avoir pas le don d'omniscience, so ko mfise ubwenge bwinshi cyane qui pourtant m'aiderait bwomfashije, mais que le créateur ngo umuremyi dans sa sagesse mu bwenge bwiwe a réservé à un petit nombre. Ngo ariko ngo umuremyi ngo mu bwenge bwiwe hariho utuntu yasigarije abantu bakiyumva, hariho abantu bafise impano ubwenge nibiki, kumbure naho we yoba tarimwo uyu muserukizi w'Ubufaransa avuga ati kumbure Pacifique naho je no bantarimwo mu bafise ubwenge bwinshi cyane, ariko ndizera neza ko Imana mu bwenge bwayo n'ubuhinga bwayo hariho abo yabikiye ubwo bwenge ubumenyi do bagatwita abajeni n'abandi benshi basanzwe baciye ubwenge mu buzima busanzwe ibi dusanzwe tubizi. Aca avuga ati yasize kakaburungu je forme le V aformye rove, avuga ati naenda kwifuriza canke reka mbana mvuga kugira turonde contact y'ijambo. Je forme le vœu qu'il daigne vous le concéder afin que vous soyez à mesure de nous éclairer. Acharshirako mais gare au coup de grisou. Pacifique umwana nta nkacaraza, umunyamuji Toto Town, umwe ayoboye Focode mukaba munsi ko kubwiwe ni société civile idaharanira ivyicaro vya politique. Mugabo société civile idaharanira ivyicaro vya politique ishoboye kuba yonezererwa ko umukuru w'igihugu abigiramwo, kumbure ko CNDD-FDD diva ku butegetsi, umugambo uri ku butegetsi, abarongozi bamwe ibi navyo bikaba vyagizwe narabibabwiye n'ubundi basubiriyemwo, gende mugombe mu mpinyuze. Pacifique yari ariho avant 2005, Faustin Ndikumana yari ariho avant 2005, aba bose ba Innocent Muhozi n'abandi nta société civile bari bwavyari. Société civile zigiye kuvuka uko ubutegetsi bwaba bari ku butegetsi bagiye ko kubera basanzwe hari ivyo kumbure badahuriza ko sirito musanzwe mubizi ko bakoze babwirwa ko aribo bayobora bakuranye imbuto n'ibindi bavukanye imbuto n'ibindi byinshi. Pacifique yishuye Sébastien ati permettez-moi, cher Sébastien, de formuler à mon tour le même vœu. Urumva babandi bakadada ngo naje ndakwifurije ivyo nyene, ngo naje nyemerera ndakwifuriza ivyo nyene wanyifurije. Aca avuga ati à votre égard comprend, umvereraho yashashamwo uburozi bwase umunama ndababwira. Aca shirako comprendre la société burundaise est une jogue.
ariko aramubwira ngo gutahura uko abarundi babaye humva societe burundeze abatuvuze twese na je ndimwo na wewe n'abandi benshi ngo biragoye cyane kumbure niko bashatse kubivuga kuko gutraduiza ururimi littéralement usanga ari ibintu bigoye cyane ariko mumva muri sense yashatse kubivuga avuga ati gutahura abarundi muri rusangi biragoye atavuga ati un défi d'autant plus hardi en période de dictature no kubitahura cyane ngo muri kino kiringo dusanzwe tuyobowe n'abadictateur bisigura umuyobozi umukuru w'igihugu nabo basangiye kuyobora muri no mwanya turi muri dictature nimwe ndababwira ati ama societe civile akoresha imvugo zo guteranya za moko nizo kwibasira canke gutuka indongozi hanyuma umukuru w'igihugu yavuga ko udashoboye gutahura ubuyobozi mu gihe ukiri umuseribateri utarubaka ngo aragututse ngo akwinjirire muri vie privé nawe ngaho uri kuratuka uri kuvuga ati ko umukuru w'igihugu ari mu dictateur yatowe n'abene gihugu abene gihugu bamuri inyuma ubuyobozi bumukikuje burahari rindira manda yuhere nawe uyamamaza turabu dictateur bwawe canke ubwo dictateur uzoje gukuraho uzane iyo demokrasi ariko ndanabibutse ko n'incungu ya demokrasi tamaza amezi 3 mu gihe namwe demokrasi mutayereko rero mu gihe wa demokrasi arimwe mwamwirangirije mukongera mukaza kuvuga ko n'uyobora ubu akoresha dictature none mushaka kuyoborwa gute wazanye demokrasi nta mezi 3 yamaze uyahari ngo ni dictature nimubona za mvugo zanyu kari za mvugo zo kudahaga za mvugo zo gushaka mbose dictature mu gihe mwe muri kurivora mu ncamake je niko ndabibona kuko jewe sinkunda ibintu byo gucisha kure à gauche à droite no ndabivuga uko biri nkuko ndavyumva hama na wewe kuko je sindi menyesha makuru ndasesangura gusa ibintu tukabitahura hakabamwo comprehension rero ndagwanda bikubwire Pacifique nini nahazwe ça c'est un message pour toi nimba ubona ko umuyobozi wubu ayobora na dictature buyoya yayobora niki bagaza yayobora niki ba micombero n'abandi ntashize ku rutonde hanyuma uwaraje ashaka ko habaho demokrasi mwamumajije amasaha urume rumara none mushaka gutwagwa gute mushaka gufatwa gute nimubona ko mumeze nka za nyenda muvano za Ndiogo ngo yarikiye mu ntege uhaguruke meneke wicare meneke ariko abarundi ndibaza ko abarundi muko murakanura mumva n'imvugo zibavamwo mugaca mumenya niyo bariko baratumbereza ibiyago nico baba bashaka gushikako reka mbandanye aca avuga ati Car le coup de Grissou est le seul à même de s'adresser sans détour aux puissants. Amaze gutahura rero ko kimwe yita ngo ni coup de foudre bamaze kumusomesha acaraza nk'uwatahuye coup de Grissou ngira cyasimbira muri dictionnaire acara yitahura coup de Grissou acaraza avuga ati ngo aho mbere ico kintu caraye kibaye aho bacukurira ubutaru nkuko bivugwa jewe kubwi wanje kungene meze nama nabibabwiye jewe amakuru ntarayabona avuye kuri mweneyo nk'ubu sindabona communique nimwe y'igihugu canke inzego zibijerwe z'igihugu zivuga ko mukuru w'igihugu yakiweyo kuko ari amajambo menshi bavuga ngo bari bamucungereye ngo umutekano bajya baba bari hagufi ngo barakomeretse mukuru w'igihugu ngo yaratembagaye nandi majambo menshi rero je mu gihe ntarabona shinga intahe ubwiwe ntarabona bamwe mu ba protocole biwe canke mu porte parole wa gouvernement umukuru w'igihugu canke urundi gwego rusanzwe rubijejwe rubishikirije ko ari ivyo umukuru w'igihugu yakomeretse canke abo bari kumwe canke ivyo vyose bavuga vyabaye je muri no mwanya ndiko sesangura ano makuru ariko arakwiragizwa sinje kwemeza ko vyabaye sinje kwemeza ko yakubiswe n'inkuba sinje kwemezwa ko habaye Grissou kudo Grissou sinje kwemeza ko yatembagaye n'abandi benshi no ndiko mvuga ibiri ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru ariko arakwiragizwa ayo je mpora nasanzwe nita ko amwe abari amashano amasumu kumvo za bamwe baka barashikiriza kuko baba bafise objectif kanaka bashaka gushikako urumva yaciye avuga ati ngo Carlo Kudo Grissou et le sel a même de s'adresser sans détour utamusubirira atakwihorerwa au puissant aba opus avuga ati ubu buyobozi buhari ngo nta wundi muntu yovugana nabo yobashobora ngo atari ico kintu conyene citwa Grissou umva cakoze neza ahubwo caje hageze mu ncamake niyo majambo Pacifique yashikirije mu kwishura uwo muserukizi w'Ubufaransa mu Burundi iruhande yaho reka turabe gato dukoresha umwanya turabe kuri Faustin Ndikumana biriko birakiragizwa navyo nyene bifatanyije n'ivyo ko ngo yishuye ngo umukuru w'igihugu ngo neza ngo kandi ngo nindero ngo nyinshi aha ndababwire ko narayibonye video sinayihejeje yose ko numvise
sinzi mugaba amajambo amwe narayumvise kuko haro n'utundi tu extra kumubona mu magroupe kubera basanzwe babona ko dukora bino barabindungikira agasanga no dushoti kusangene tw'amajambo yagiye aravuga hariho hagaragara avuga ati ngo ntibamvuguruje ntibakuvuguruje kandi ibikorwa byonyene vyarakuvuguruje ga Faustin wavuze ko batazi tenere wavuze ko bashoye ibivu sigurira kungene ibivu vyozana amafaranga agera ku miliyoni kwanza miliyoni apanagera imiliyoni 6 zirenga z'amadolari nimba ntihenze mbwira ukungene ivyo vyondo uwo musenyi ivyo bikirigiti nibindi mu uko mubifata mwebwe na ba Pacifique nabandi bamushaka gucoza leta indongozi cyane mugana ku tuyoboye mumbwira ukungene ivyo bintu vyozana ayo mafaranga mu gihe ari ubucafu mu gihe batazi nivyo bashoye mu gihe nivyo bashoye batabizi tenere batana bipimye ibi bigaragaza ko ntibarinda kuza kukuvuguruza igikorwa conyene resulta yarakuvuguruje iyo niyo nyisho je ndaguhaye kuri ico kibazo kuri ico wavuze ngo ntibaje kumvuguruza ngo bari kuvuga ngo Faustin biki wavuze niki wavuze deja result irakuvuguruza ikindi naco nubisa avuga ngo none ngo rega ngiyo tutavuga ngo reka ngo tuvuga ngo tuba dushaka ibinyene ko none muba mushaka ibinyene umukuru w'igihugu akababwira nshoye butare ku mugaragaro ucunuma ugacuvuga ati reka ndabe rero ko kwabushoye ku mugaragaro n'amahera yashotswemo canke bwavuyemwo avugwa ku mugaragaro ariko bagukoze mu jisho ni hamwe gusa mutamaramara yaciye aza umukuru w'igihugu nyakuntunga acarakora ikiganiro kigaragara aravuga ati amahera yavuyemwo naya Faustin yaciye aza gwereka ngo ivyangene nivyo tuba dushaka none mubishaka ni ntambara mushoye gukoresha diplomasi mushoye gukoresha imvugo nyene nk'izo nyene zigaragaza ko muri aba société civile ahubwo ntibibakundira kuko mufise ishari ko bamuyobowe nabo mutashaka ko babayobora mufise ishari ko batari mwe muyoboye mufise ishari ko abo biwanyu wamushaka atari bo babayoboye jendi direct tuzohurira mu ijuru ikindi naco nagomba mvuge kuri ico naha Faustin Ndikumana asaba ngo umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ngo agende kumviriza impanuro ngo akwiye guhanurwa niko nabisomye niko nabibonye ngo akwiye guhanurwa ngo nabahora bayobora igihugu cyacu ciza c'u Burundi ngo hamwe ngo na Eglise Katolika ngo cane aha noneho ngomba ngaruke gato abayobora igihugu c'u Burundi dusanzwe tuzi ko babanye mu migenderanire myiza n'umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi basanzwe banabonana dohora tunabibona kumburengiraniro traite canke n'umwanya wabo baba bashatse nyene guhura bayage sinzwe bavyita canke ukungera kiya gikorwa gisanzwe citwa ariko nagomba ndababwire ko abanyene bo bavuga ngo bashaka baje guhanura aba Faustin Ndikumana nabo baba bamutumye kuko bijya bintu yarabisomye bana ko Faustin yakunda kuvuga ibintu avuga adasoma mugabo cette fois mu kuza kuvuga bigaragara ko ari ibintu ba Pacifique n'abandi bahanuzi biwe bamuhaye arandika ko yarasomye bana ko yarafise n'ibitabo imbere yiwe yarasomye biragaragara ko ari ikintu bamurungikanye ariko arasoma rero bijya aye vyangaragarije ko Faustin Ndikumana ubwiwe yibagiye ko nabo yavuze ko boja guhanura umukuru w'igihugu batari basanzwe babemera bakiyoboye hano hari point d'interrogation ne handi bakubwira ati ni nyenda muvano umva umuntu abura umva kandi kinaco kigaragaza iki ni vya bintu ngomba ndababwira ati vous tournez toujours autour y'agasuzuguro mugumana agasuzuguro mushaka muzovyumva abo bari muri leta bakurikirana kino kiganiro canke bahuye naco canke bahuye na kano ga party uwo bayagakase akagashira hagaragara nimwumve ko imvugo za Faustin za Pacifique abantu ba société civile zirimwe agasuzuguro umukuru w'igihugu afise amachambre de conseil afise aba conseil muri présidence ntitwase ko umuntu ahanurwa n'abandi bantu bavuye hanze mugabo umaze gutaruka inzego zisanzwe zijejwe kumuhanura ugatarukira handi seke za nzego zose wazisuzuguye utanazemera canke zimuhanura amakosa hanyuma kuba yohanurwa nabo bahora bayoboye igihugu cyacu ciza c'u Burundi ni vyiza cyane ntituvyanse kuko barafise experience baratwaye igihugu c'u Burundi baratwaye nyene mwebwe nyene mukiri intagondwa abandi mukira basanze sheke n'abandi benshi muramba bari agenda bivuga uko ndavyumva kuko namwe muvuga uko mugomba aba rero bakiyobora nico ngomba kugaruka ko bakira abakuru b'igihugu ntimwabemera ubu ntibayoboye Burundi muje kubaterura bongera baje guhanura umukuru w'igihugu mu gihe mutabemera mbega ubuho ivyo bo muhanura nivyo mwokwemera ahaje no mfise point d'interrogation ubu bo muhanura nivyo bo kwemera
hanyuma uriko uravuga bose shaka kugaruka ku vya Ecclesia Gatolika kuko sinkunda no kwivuga ko cane jewe nimba ariko abibona ni sawa mugabo twama tubona ko kenshi amatora nta musi n'umwe adahakanwa mugabo nkaronderera iyo biherera nkabibura aco gituma ntashaka kubigaruka ko cane nico nashaka ko tuganira ko tusanzwe no dukoresha na ca kindi cyo kuyobora gukoresha umwanya muri rusangi hama sinzi ko ino foto ibona neza hari karikatire ya Fokode bagaragaza ndababwiye ati ko hari ibikorwa bakora bisanzwe bigaragaza ko harimo kubura indero n'ubundi buzima nyene bubaranga bahozemwo canke bakuriyemwo bacafye Pacifique nini nahazwe nimba mbona neza na Faustin hanyuma bashiraho umukuru w'igihugu muri karikatire yanditse ngo caricature de Floribert ni sabwe quand SOS Media Burundi braque un projecteur sur les cibles d'un climat sous tension acagira uku umukuru w'igihugu afoye itopito barendaza kuyibashirirako afashe itopito mugayo itopito akayifata yicuritse ibuye riri mugaruka ko bisigura ko ivyo abavuga ko ataefe bigira bisigura ko basuzugura n'ivyo avuga bisigura ko ivyo avuga umukuru w'igihugu bemeze nk'ukuri kwasuka amazi ku mugongo w'imbata niko ino karikatire ya postinzwe na Fokode nkunze kubabwira ko bashirako ibintu imaza je nayitoye imaza amasahane bashirako ibintu bakagaruka kubihakana hengi ni Fokode reka ndabashire ko ifoto hano iri officiel kugira tuyibone neza ndazi muri buno buryo kenshi ntimukunda kubibona reka nce ndabashira ko ifoto hano ndayifise mubone ko ivyo bakora ari ibikorwa bigayitse bisuzuguritse kandi akaba ariho baza ngo turiko turahanura leta ngo dushaka gukorana na leta ushaka gukorana na leta sino nzira nama nabibabwiye societe civile turazi vyari ivyo ikindi naco je nama mbaza umengo no kivuga undi munsi mugabo ku bantu mutahura ivyo ngomba mvuge ngirira intonde za societe civile zo mu Burundi ucu ndabira abaziyoboye mucamuza mu mpinyisho mucamutahura igituma ari ngombwa bimeruko nje tuma rero kuvuga ngo societe civile simba niko ndabatahura ntimuba muzi ivyo muko muravuga rero reka ndabakengurukire nizere kandi ko mwiriwe neza ko tubonetse amakuru ntimudebukirwe inyuma yaya hari kindi kiganiro hari kiganiro giza guca kuri Fleho TV n'ibindi biganiro bigenda bitandukanye uko amakuru agenda araboneka amakuru gusa ni menshi je gusa nje nabuze umwanya wo kuza tuyarabire hamwe twongere tunasesangurire hamwe hari biko biravuga mu Rwanda hari Vestine yaoba yahukanye ndaza ndababwire ko ari akenge bakoresheje kugira ndaje ndabibabwire vyose ivyo tuyaga ko ni vyinshi ikangenda babriefinze izindi nkuru tuza kuyaga ko vya Doha no Burundi twarabivuze igisirikare ca Tanzania gufata umukenya twarabivuze eka noneho amakuru ni menshi ndaza tuyakorere ko ibiganiro ni vyinshi bana natwe ntimudebukirwe kandi ndabibutsa ko nta Fleho Podcast TV atamwebwe mwarahezagiye mugire uno muhinga mu mwiza bivanye n'umwe wese aho aherereye ariko muri uno mwanya twebwe ni hingamo ni ku mugoroba turiko turagana ijoro rizoca ricira umunsi wa gatatu sawa rero mugire amahoro kandi mugire aho muba mwubahwe.